Anaclet ni wamunyumva mwugurure mikro mu kwisi iminota 3. Anaclet bangira icenge. Murakoze cyane kuri aka kanya mu mpaye nagira ntangwe kubashimira mwe mwateguye kino kiganiro nshimira n'abantu bose bagize ico bashikiriza na cyane cyane nshimira vyihariye professeur Ntibashira kandi ndakunda kumwumviriza cyane ibiganiro kuva imyaka myinshi haciye yagirishije ngashima ukwitanga kwiwe ngashima rero cyane cyane iki kiganiro ca Semerera yatanguje ndamubwira yuko naranezerewe cyane kubona ikiganiro kuko ibyashikiriza ndabikurikira kandi n'ibintu vy'akamaro ikintu nshima cyane ni iki nuko burya mu Burundi umuntu aravye ukuntu tubayeho hari ibintu byinshi ngira ngo abantu bakiri bato batazi ariko biravye bikenewe ko abantu babimenya kugira ngo tutore umuti mu Burundi bwacu muri iyi minsi uko burya abantu sinzi dufise iragira ibijya abazungu badukolonije basiga badutondetse imigwi nk'ubutondeka imigwi y'abakinyi b'umupira kugira ngo umunsi umwe ne bavuze ifirimbi urukino ruzoce rutangura dusubiranemo mpora niyumvira igituma ababirigi gihe babonye ko Burundi bugiye kuronka ukwikukira barafashe abana bose b'abametisi bari mu Burundi ivyo nabibaje mu historien ni kuko ibintu mutabivuga arambwira ngo tubivuga kuko ngo vyo bava vyonona ngo relation diplomatique ariko mu Burundi ntihari abahutu n'abatutsi abo bise abahutu n'abatutsi kiretse ko nuko abahistoriye dufise baravyemeza kandi atari vyo kuko kera nta muhutu yabaho atagira shebuja umuhutu cyari izina ry'ubukozi akora yari umuhutu wa naka umututsi y'abantu bifitiye ibintu bafise batunze bishoboye ni classe de gens bafise economie ihagaze neza ariko umunsi umwe abakoloni abazungu badukoloniza baragirishije amankete barapimiki abinga umuntu atunze bati mweze murabato ati nda murabatutsi abarundi bace baravyemera mugabo ntibaravyemeye bose burya iyo bavyemera bose ngira ngo Burundi buba bwaraheze tuba twarabaye nk'abamirendiye bo muri Canada twarahonye kuko c'est le même système bakoresheje mpana nibaza igituma Afrika abantu bakiriho ugasanga n'ubuntu bw'Imana ngira no kubera Afrika abazungu bayimenye batevye bwabo ubundi twari kumera muri Canada ugasanga abamirendiye abongereza abaportugais abafaransa bari installa hanyuma kibigihugu cabo ubu rero ikinezera muri ibi bintu ni iki nuko hariho abantu bariko barava hasi bati ibi bintu sivyo abarundi barijima barimwo bamenye yuko ikibazo nta kibazo cy'abahutu nta kibazo cy'abatutsi kuko ivyo sivyo d'abord terminology bashizeho sivyo kuko kera nimba abahutu bacitse ubwoko hariho abatoni hariho abakevyi hariho injoreke none izo zozo basi nibazigira ubwoko nazo nyene tugira ubwoko bwinshi ekipa abiri neza ayo ma ekipa zokina nyene imatch bakeneye hanyuma ivyo bashaka gushika ko bakazobishika ko plus tard ubu rero ni vyiza abantu abarundi hari ikintu kibabaza ni kuki bakwita ngo umuhutu gaca wemera mugabo muri abo bavyemera birumvikana ko hariho abavyaza umusaruro hariho abantu biha amaposte kuko igikuru ingorane dufise mu Burundi tubivuganye ukuri si ikibazo cy'ubwoko ni ikibazo cy'uko igihe haziye iterambere umuntu araronka poste iyo poste ama privilege itanga imiduga amazu ama loisir ama voyage n'ibikina n'amafaranga umuntu agatunga ivyo rero bigaje bivu ahendesha bari banyarucari tazi ibyo bariko baravuga mugabo gaca bavuga imengo yize kuko barize ivyo umuntu yize avuze nivyo mugabo burya turavye neza arundi twitwaje gusubize kumirwanya ati ntituzovyemera vyose twe twamye tubana reka tubanaje tubana muri ibi dusangiye ababanyi umuzimyamuriro niwe nzo
ikibwira nti nkeneye iki niki ukifashe ninagwaza umwana cyangwa uwundi niba azomufasha kumuterura kumujana kwa muganga, ibitaro naho byo babiri kuriyo bivuza bakagenda bagafashanya. N'ubu barabanye nubwo haciyemwe ibyaciyemwe rero nivyo abantu bari muri politiki, ibyo bita politiki. Ico kintu rero cyitwa politike, nagomba nshimire professeur Ntibashira kandi yatubwiye ibintu scientifiquement uko bimeze, la situation actuelle. Hariho n'abagize ama intervention baravuga ati ibintu bimeze uku, hari ibintu economiquement ma structure n'ibiki, ariko ivyo byose ubiravye ari ahantu bidashika ni hehe? Nuko iyo hatariho une base organisationnelle nziza, n'ibyo bintu iyo bije kakarenganyo kaba handi hose kabamwo. Ayo mafaranga y'igihugu uwo baraka bati wewe utari mu mugambwe wiganje watsinze amatora uri ku butegetsi we nturonka. Noneho gace cika bya bindi bya clientelisme, niho uca usanga hari abantu akantu uvuga ati aka kagwi niho kari ku butegetsi, isahani niko karya abandi kakabasigariza canke bakicwa n'inzara, akagenda mu bintu nta controle nta na kimwe. Ivyo rero ivyo bintu kugira ngo tubivemwo nukuraba a mekanisme yo dushoboza, kuko ubu turi muri byo bita demokrasi nubwo atari demokrasi, kubandanya mobilisation kugira ngo abarundi azogera igihe bavuga bati no on se révolte muri aya matora, kirazira yuko muza dutegeka ngo dutore uwo tudashaka, utadutwara neza, dutore umuntu tubona bikwiye. Ivyo rero iyo mekanisme niyo yashobora kuba resolu ikaja mu muco, Uburundi buzobona urukiza. Ariko ikibi naco nuko abo bantu bava hehe? Kubera abantu barabakenesha, ugasanga abantu bagenga mu gisoda. Ico gisoda yesi ngifata ko ari gisoda. Uburundi bufise aba mercenaires, abari ku butegetsi barungika bakagurisha bakaronka amahera, hanyuma bagatunga en plus y'ivyo batwara vy'igihugu, badandaza abo bita ngo nabasoda, ngo ni gisoda cy'u Burundi n'ibikoresho n'ibigwanisho vy'u Burundi, kugira ngo baje guca amahera ayer aho bakeneye ababagwanira. Noneho abapfira yo bashake bapfe, nta muntu w'umusoda agipfa ngo bamugirire les honneurs n'ibiki. Hari n'abatamenya niyo baguye, uwumvirije ukumva baca bavuga ngo baragiye, ngo bagiye Dubai baravuye mu gisoda, mugabo barapfuye, ababo bararize bakihorera. Rero hariho nabonye abajije ikibazo ngo eske ngo ibiganiro ngo mu Burundi ngo birashika ngo resultat nizihe. Nagomba ikintu twe nk'abarundi tumenye yuko nta muntu tukeneye ko aduzanira inyishu, natwe umuntu wese ahari atanga inyishu, agira icyo agira ni iki, kumobiriza abantu ntibigoye. Donc tukeneye ko hoba une opinion merewe nabi, abarundi tukamenya yuko dufise inju imiryango, dufise abana, dufise kazoza bakeneye, kazoza keza, participe ntazo bituzanira. Izi conflits zihari ubu n'amakonflit yarabayeho kera mu Burundi. Uravye dans l'histoire, abarundi conflit ihari ubu siyo yonyene, harabaye conflit kuva Ntare Rushatsi agikreya Uburundi, harabaye conflit entre Rushatsi na Ruhinda. Izo conflit zarabaye resori, harabaye abahuza. Aje bavuga ngo ahari abagabo ntihagwa ibara, byavuye kuri kera ko abagabo baravuye hasi baravuga ati no nimwumvikane mugire gutya na gutya. Abazungu ntibari bwaze, Nyerere ntiyariho, abarundi bo nyene barumviriye baratora umuti. Ikibazo kihari nuko hariho abantu bagenda bakaja hamwe ngo twebwe turabahutu turagiye Arusha, twe turabatutsi turagiye Arusha. Abo batutsi ntabo batoye, abahutu ntabo batoye, nta bahutu bagize inama ngo bavuge twe turabahutu turatoye na kana aza tuti amahendere y'abahutu mwadefanze. Wewe tuserukira abatutsi, nta nama y'abatutsi yabaye, no muri constitution biravuga ati kubera ubunyumva gusa ifo ku bwoko babuvanze, mugabo bakava hariya bakatuzanira ngo tuvuye Arusha ngo twumvikanye ibi n'ibi n'ibi. Ivyo bumvikanye niki? Nuko bazoba ko abasenateur avi
nuko bazogabura ama ministeri ati wowe uzotwara ministeri naka nanjye uzotwara ministeri naka tuje ku butegetsi vya bintu igihugu gitunze twe tubigabure abandi nabo on s'en fout ivya politique ivyo by'amashuri nta ubivuze ibyo kwivuza ntawe bivuze ibyo burimye ntawe bivuze ibyo mu byo banegosia ntibirimwo iyo niyo ngorane ihari rero igikenewe niki pour moment jewe mbona ndiko ndiyumvira akeneye mobilisation ko zibandanya ibintu nk'ibi vyasemerera akora ndamukuri ingufu nariko mvuga nti ibi biganiro ni vyiza cyane kuko igikenewe nuko abarundi amaso yabo yuguruka hanyuma umwe wese aho yegereye akabananya mobiliza amaherezo abarundi ari ibintu batari bazi ubu ariko barabona hanyuma duciye mu vy'amatora bazotore ababayobora babikwiye babishoboye noneho ibi byose twiyumvira bogira bikogwe hanyuma politike y'u Burundi ibe nziza kandi Burundi niyo bwogorora buzokugorora bwogoroye kuko abantu bazobabone ibintu bavuyemo bakize ntibazobisubiramwo bazokwirinda kandi bazoba abantu baciye ubwenge murakoze ndabashimiye kandi kubona mwampaye uwo mwanya kugira ngo nshobore gushikiriza ikiyumviro ndabashimiye cyane yego cyane natwe turagushimiye